kuva ubu birashoboka ko umuntu ariha amakori n'amatagisi ya Obert abicishije mu buryo Lumikashe bw'ishirahamwe ryo gutumatumanako amakuru Lumitel. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 8 Ruheshi niho hatanguzwa icese uburyo bushasha riha Obert na Lumikashe buhuza ikigo Obert n'ishirahamwe Lumitel. Ivyo birori vyari vyatewe iteka n'abanyacubahiro batari bake barongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka, umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Lumitel hamwe na komiseri mukuru w'ikigo Obert. Komiseri mukuru w'ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi Obert aratumenyesha ico kigo Obert hamwe n'abatanga kori bazunguka biciye muri ubwo buhinga bushasha bwo kuriha amatagisi n'amakori. Icyo tugiye kunguka nuko babatanga kori ari banywanyi ba Obert bahora batonda imirongo miremire hajya ku magisha ya Obert no mu mabanke bizoce bigabanuka canke bikanahera kuko umutanga kori azoza aragenda akatanga amahera ku mukozi wa Lumitel akamushira amahera muri telefone agaheza agacariha rya kori rya tagisi aho yibereye muhira canke ahari hazoba hari hose ati warava muhira waje gutonda ya mirongo. Ikindi tuzokunguka nuko uwo mutanga kori ahejeje gutanga iryo kori twebwe mu mashini zacu duca tumubona tugaheza tugashobora gukurikira neza abantu ko batanga amakori mato mato kandi batanga ari benshi cyane. Urumva nakarusho kanini cyane kazotuma twiteze yuko kazotuma abatanga kori biyongera bakatanga baborohewe nayo amakori agacaja mu kigali menshi. Umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Lumitel yaramenyesheje ko uburyo bwa Lumikashe ubu buri mu gihugu cyose kandi bukaba bufise uturusho twinshi. In Burundi, Lumitel igisata ca Lumikashe kiri mu gihugu cyose ishobora gukoreshwa mu bintu byinshi nko kuriha imishahara, kuriha ibidandazwa, kuriha mu mabare, amahoteli n'ibindi byinshi. Umukuru w'inama nkenguzamateka mu ijambo ryo gutanguza icese uburyo bushasha riha Obert na Lumikashe yarashimiye ishirahamwe Lumitel ku bikorwa byo guteza imbere igihugu ririko rirarangura. Iyi ntambwe shasha rero akaba ari iyije kongera ku zindi nyinshi iri shirahamwe rimaze gushikako mu guteza imbere abene gihugu kuva ritanguye gukorera ngaha mu Burundi. Lumikashe isanzwe ifasha abene gihugu guhanahana amafaranga kuko murazi yuko abantu bakora hirya no hino babakeneye gutuma hirya no hino aho bakeneye kurangura uduwa duto amafaranga. Ishami rero Lumitel ribicije muri Lumikashe rirafasha muri ico gikorwa tukaba tubashimiye. Ishirahamwe Vyetere kandi ribicije muri Lumitel byaratanze ubuzi butari buke kugwaruka bw'u Burundi. Byarafashije rero leta kuronsa akazi abana b'u Burundi. Mwomenya rero ko mu ntango amakori azorihwa biciye muri Lumikashe ari amakori asaba amafaranga make arihwa mu gipolisi mwishira hamwe Otrako mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu hamwe n'ubw'indero ndetse no kubijanye na Brarudi. Mugabo buke amakori yose azoheza ashobore kurihwa biciye mu buryo bushasha riha Obert na Lumikashe.